Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ku wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Buyoya, aho ibisigarira by'umubiri wiwe byagarukanwe mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba hatanguwe kuvuga amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye amakuru adushikira yaba yicujije impamvu yatumye ikiziga ca Pierre Buyoya kigarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ibyo abarundi bakoreye ku kibuga cy'indege ndetse n'ibyo bakoze bageze mu muryango wa Pierre Buyoya ni ibintu byerekana ko rwose abarundi bari bakirindiranye igishika, kandi akaba ari ibintu byerekana ko rwose ibyabaye byaje bicafuza bikomeye izina rya Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza naho avuga ko ikosa yakoze uyu munsi atazongera kurikora. Ariko nanone amakuru adushikira akavuga ko ibi bintu yabikoze ku neza yiwe gusumba uko yari kubikora ku neza y'umuryango wa Perezida Pierre Buyoya ndetse no ku neza Pierre Buyoya, kuko mbere yuko yitaba Imana yari yifuje ko rwose ikiziga ciwe cazagarukanwa mu gihugu c'u Burundi, akaba ariho ashiguranwa iteka, ariko bikaba byari bimaze igihe kinini cyane byarananiranye. Ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye usumbirijwe muri no minsi n'ibiriko biraba mu gihugu, kuko azi neza ko nawe umunsi wari wose ashobora gusohoka igihugu agahunga igihugu. Akaba n'amakuru avuga ko igihe cyose ashobora guhunga igihugu, yarabye ibyo bintu abona ko agomba gukora ibyo Pierre Buyoya yasize avuze, kuko nawe ntiyifuza ko yazashingurwa mu mahanga, kandi arabona neza ko ariyo nzira, arabona neza ko atagihe asigaje arongoye igihugu c'u Burundi, kandi arabona neza ko ikishoboka cyonyine ari uko yahunga igihugu, akabona ko aramutse agize ingorane nawe agacikanira hanze y'igihugu nawe bishobora kugorana mu gihe ataba yarabyorohereje kuri Pierre Buyoya. Akaba ariyo mpamvu yakoze iki gikorwa kugira ngo amuzane, amaze nawe igihe bizaba bimubayeho nawe azabone uburyo ki agarukanwa mu gihugu c'u Burundi. Gusa ikiziga ce kikigera mu gihugu c'u Burundi ku kibuga cy'indege habaye ibidasanzwe, akaba n'ubutumwa bukomeye cane abajyango be batangaje, aho bavuze amajambo akomeye cane, ariko abatari bake bakavuga ko rwose Pierre Buyoya yo agaruka ari muzima akaraba ubuzima abarundi barimwo uno munsi, yari guhita akora kudeta amaze agatabara abarundi. Ariko nanone bakavuga ko kuba Ndayishimiye yemeye ko agaruka mu gihugu nabyo ari ibikorwa by'ubutwari, kuko abiwe bifuzaga kumushingurana iteka aho yasize avuze mu gihugu c'amavukiro yakoreye imyaka myinshi. Ni byinshi tugiye kugaruka ko mu byaranze Pierre Buyoya ndetse n'ibihe bikuru bikuru Pierre Buyoya yagize igihe yaratwaye igihugu c'u Burundi, ndetse n'ibyo uyu munsi abarundi bamwibukiraho bakavuga ko rwose yabaye umugabo w'ijunja n'ijambo. Tugiye kugaruka ku bihe bikuru bikuru by'ubuzima n'ubutegetsi bwa Perezida Buyoya, ndetse tuze no kugaruka ku byatangajwe ikiziga cye kikimara gushika mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ubutumwa bukomeye cyane byahise biha Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yahise abona ko abarundi batakimukeneye, kandi agahita abona ko aho ibintu bigeze rwose bigeze ahatemba, kugeza aho yumviriye kuba yahunga igihugu. Byose nyine mugiye kubikurikira ku idonido ry'amakuru. Wowe c'ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, aka ni kakaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kuri runo rubuga ni benshi cyane bandika bavuga ko bifuza kumenya ibyaranze ubutegetsi bwa Perezida Pierre Buyoya,
kuva yitabye Imana ku igenekerezo rya 17 Kigarama 2020. Abisaba barongerekanya rwose kandi ubu ho byaje byiyongera kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye ko ibisigarira by'umubiri wiwe bigarukanwa mu gihugu c'u Burundi, kandi biranumvikana ngo babe benshi babisaba. Haraciye imyaka cumi hafi n'icyenda Perezida Buyoya avuye ku butegetsi, mu gihe bizwi ko 60% y'abarundi bafise imyaka iri munsi ya 30. Urwaruka akaba ari narwo rukurikirana cane iyi mboneshakure yacu ari benshi, kandi akaba n'abakurikirana imbuga nkoranyambaga. Murantunga ntago amaze imyaka yaba 19 avuye ku butegetsi, ahubwo irarenga. Ni benshi mu bakiri bato batigeze babona ubutegetsi bwa Perezida Buyoya, abandi nabo yagiye bakiri bato cane. Iyo nyota yo kumenya ibyabaye ica yunyurwa n'inyigisho zitangwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva muri 2015. Iyi nkuru tuzoyitanga mu bice bitatu: igice kivuga ku buzima bwa Perezida Buyoya, igice kivuga ibyaranze intwaro yiwe ya mbere, n'igice kivuga ibyaranze intwaro ya kabiri. Igice ca mbere tubahaye no munsi ntaco kivuga ku bijanye n'ubutegetsi bwa Perezida Buyoya, gusa muramenya byinshi mu byamuranze. Ntuturi abahinga bakahise, abishoboye ntimutinye kudusorora no kutwunganira igihe tuzaba dukoze amakosa. Petero Buyoya ninde? Ubuto bwa Petero Buyoya. Petero Buyoya yavutse ku wa 24 Munyonyo 1949 muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Yavukiye mu muryango usanzwe nk'abandi barundi benshi, ababyeyi batize batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Yakuriye aho mu Rutovu, naho yize amashuri matoya n'igice ca mbere cyayisumbuye. Abamuzi bavuga ko yari umwana aciye ubwenge rwose. Hari abavuga ko hoba hariho umwaka w'amashuri mato yoba yarasimbishijwe kubera yatahura n'ingoga ibyigwa, ariko nta cemezo ncabyo dufise ngo tubyemeze. Mu gitabo ciwe Mission Possible, Petero Buyoya avuga ko kwiga kwiwe akukesha nyina yagiye kumwandikisha be no ku bukerebutsi yari afise mu kwiruka. Se ntiyari yifuza ko yiga, ahubwo yashaka ko amufasha kuragira inka. Yanditse ko mu gihe yashaka kumubuza kuja ku ishuri yirutse akamusiga. Yananditse ko icambere camutumye ahurumbira ishuri ari kubera yari yifuza kwambara ikabutura n'ishati yabonana abanyeshuri, mu gihe abandi bana bose bari bambaye maridadi. Ageze mu ishuri ho yaranzwe n'umwete udasanzwe n'inyota ikomeye y'ubumenyi. Nk'umwana w'incabwenge, Petero Buyoya yarungitswe mu mwaka w'1967 kwiga igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye mu gihugu c'Ububirigi kuri École Royale des Cadets i Bruxelles. Wenyine avuga ko iryo shuri ryari rimeze nk'ishuri risanzwe, rikongera rikaba ishuri ritegura abazinjira mu gisirikare. Kuva mu mwaka w'1920 gushika mu mwaka w'1924 yize kaminuza y'igisirikare mu Bubiligi nyine kuri École Royale Militaire. Nyuma gato yaraciye mu ishuri ryigisha gukoresha ibiduga by'intambara École d'application des travaux brandés. Mu kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza, Petero Buyoya yakoze ubushakashatsi ku ntambara yo kwikukira kwa Algeria. Gutyo aramenya neza urugamba rwakozwe n'umuhari FLN kugera ku nsizi mu mwaka w'1962. Igihe ari ku butegetsi, ubwo bumenyi bwaramufashije gutahura ingene imihari y'inyeshyamba iba itunganije, na rijya nawe yatwara arwana n'imihari itari mikeya. Amashuri yiwe ntiyagarukiye ngaho. Mu mwaka w'1975 yaragarutse mu gihugu. Mu mwaka ukurikira acarungikwa kwiga ku ishuri rya gisirikare ry'Ubufaransa École Militaire Special ryari riri mu Bufaransa kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1977. Mu mwaka w'1980 yarasubiriye ararungikwa mu ishuri ryo kurongora ingabo i Hamburg mu Budage Academy, aho yabikoze igihe kirekire, aho yahamaze imyaka 2.
Petero Buyoya azwi nk'umurundi yasomye ibitabo byinshi akanatsinda wenyine yivugira ko amashuri aduha ingufu zo gushobora kwiyigisha twebwe nyine. Kubwiwe amashuri aduha ubumenyi buke cyane, dutegerezwa kuguma turondera kumenya byinshi bishoboka. Iyo ni impanuro abakiri bato bakwiriye gufata nk'amakama mu isi y'ubu. Petero Buyoya yavuga indimi zine: Ikirundi, Igifaransa, Icongereza n'Ikidage. Petero Buyoya yashinze urugo rwiwe inyuma y'aho atahukiye mu gihugu mu mwaka w'1975 yubakanye n'umwigeme Sophia Ntaraka, benshi tuzi ku izina rya Sophia Buyoya. Bibarutse ibibondo 4, umuhungu n'abakobwa 3. Abana babo ubu barakuze, barashinze izabo mu bihugu bitandukanye. Perezida Buyoya yitabye Imana asiga mbere abuzukuru. Amabanga Petero Buyoya yagiye arazezwa. Mu kazi kiwe ka misi yose, Petero Buyoya yabaye intwazangabo mu gisirikare, yagiye araduzwa bisanzwe mu mapeti no mu mabanga atandukanye. Igihe atahutse mu Burundi mu mwaka w'1975, Liyetona Buyoya yahawe kurongora iporoto nk'uko bigenda no ku zindi ntwazangabo. Kuva mu mwaka w'1977 gushika mu mwaka w'1980, Kapiteni Buyoya yari arongoye Eskadroni Igitega. Ijambo Eskadroni mu makambi akoresha ibiduga by'ingwano n'ico kimwe na kampanyi mu makambi asanzwe. Aho aviriye kwiga mu Budage mu mwaka w'1982, Komanda Buyoya yagenwe kurongora ikambi ikoresha ibiduga by'intambara. Mu mwaka w'1984, Majoro Petero Buyoya yagenwe kurongora ibiro bijejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru bya gisirikare. Ayo mabanga niyo yari ajejwe gushika ashikiriye ubutegetsi ku wa 3 Nyakanga 1987. Mu kiganiro yatanze muri 2012, Petero Buyoya yavuze ko ari we yagira kabiri mu biro bikuru bya gisirikare. Amaze kuba umukuru w'igihugu ntiyigeze yiyongera ipeta rya gisirikare nk'uko bikunze gushikira ku bandi. Yagumanye ipeti rya majoro. Mu mabanga yiwe y'indongozi mu gisirikare, Petero Buyoya avuga ko yari umuntu akaba atemera akajagari na gatoya, ariko kandi agakunda cyane abasirikare bato bato. Nk'akarorero baravuga ko ari umukuru w'ikambi atashobora kwihanganira umusirikare yambaye ikirato kidasize neza canke imigozi y'ikirato idafunze neza canke impuzu itameze neza. Ariko kandi yari indongozi yegereza cane abasirikare bato bato. Yagenda gusangira ibifungurwa n'abasoda batoyi, akama azi uko babayeho iyo bagiye mu myimenyerezo mu mashamba yabaho ubuzima abandi basoda batoyi babayeho. Ntiyemera gufatwa nk'umukuru. Abasoda bamwibukira kandi mu mupira w'amaguru, aho yakina cyane n'abasoda bato bato, akaba ari nawe yatunganya inkino hagati y'amakambi, bitahora bikorwa n'abakuru b'amakambi ubundi. Ibyo byatumye akundwa cyane n'abasoda batoyi mu gihe igisoda carimwo imyidogo myinshi kuva aho Perezida Bagaza ashiriyeho itegeko ko abasoda bato bato bazohora basubizwa mu buzima busanzwe bamaze imyaka 6 mu kazi. Nk'uko tuzobibona mu kindi gice, abasoda bato bato nibo bahavuye batembagaza Perezida Bagaza baha ubutegetsi Majoro Buyoya. Petero Buyoya mu mabanga ya politike. Mu mwaka w'1999, Petero Buyoya yarinjiye muri komine nkuru y'umugambwe umwe Rudende Aprona, aho yinjiye nk'umwe mu baserukira intwaramiheto. Muri ico gihe inzego zitandukanye z'igihugu zaraserukirwa muri komite nkuru ya Aprona. Naho yari muri urwo rwego nta benshi bari bamuzi mu gihugu keretse abasirikare. Nayo mpamvu aho abarundi benshi bumva izina ryiwe mu iradiyo ku wa 3 Nyakanga mu mwaka w'1987 batangaye kuko batari bazi uwo mukuru w'igihugu mushasha. Ku mutaga wa 3 Nyakanga 1987, mu gihe umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yari mu nama
mu gihugu ca Canada abasirikare bihereje amabarabara ya Bujumbura baracakira ibibanza bikuru bikuru by'igihugu. Iradiyo y'igihugu yaguma itanga umuziki wa gisirikare gushika aho abarundi bumva Majoro Michel Mibarurwa asoma itangazo ry'igisirikare. Iryo tangazo ryamenyesha ko Yohani Baptiste Bagaza abogojwe mu mabanga yo kurongora igihugu, umugambwe na leta ndetse byose abinyazwe. Ryahagarika ibwirizwa shingiro, inama nshingamateka na leta, ryugara imbibi zose z'igihugu, ryashiraho amasaha abantu batarekuriwe kuva mu ngo zabo, rikanabuza abarenga batanu gukoranira hamwe. Ryatangaje ko hashizweho inama ngarukiragihugu irongowe na Majoro Pierre Buyoya. Yaciye iminsi ibiri Majoro Buyoya yarashikirije ijambo abarundi bose, ijambo ryo gusigura ibyatumye intwaro ya Bagaza itembagazwa. Majoro Pierre Buyoya yahavuye yemezwa na bagenzi we nk'umukuru w'igihugu, arashinga leta, aba atanguye gutyo urugendo rw'imyaka 6 arongoye Uburundi. Muri Kigarama 1990 ikoraniro kaminuza rya Prona ryaratoye Perezida Buyoya mu mabanga yo kurongora Aprona, co cimwe n'abimbere yiwe agira kurongora igihugu no kurongora umugambwe umwe rudende w'ico gihe. Ibyo byahavuye bihinduka mu mwaka w'1992 amaze kwemera umuzo w'imigambwe myinshi, aho uburongozi bwa Prona bwahawe ibintu bitandukanye kandi buhabwa abatari bakeya. Ibyo byahavuye bihinduka mu mwaka w'1992 amaze kwemera umuzo w'imigambwe myinshi, aho uburongozi bwa Prona bwahawe umushingantahe Nicolas Mayugi. Muri Ruheshi 1993 Perezida Buyoya yaritoje mu matora ya mbere y'umukuru w'igihugu inyuma y'isubirizwaho ya demokarasi mu Burundi, agira ko aratsindwa, aca asubirirwa na Perezida Melchior Ndadaye muri Mukakaro 1993. Ico gihe Perezida Buyoya yaratangaje amakungu kuko yabaye mu bakuru b'ibihugu bake cyane muri Afrika bemeye gutsindwa mu matora muri ico gihe, kuko benshi bahitamwo kwiba amatora. Kuva avuye ku butegetsi muri Mukakaro 1993 gushika asubiye agarukiye muri Mukakaro 1996, Perezida Buyoya nta mabanga politiki yari afise, nta nico yanavuga mu bijanye n'ingene igihugu cari gitwawe. Ico gihe yashinze ishirahamwe ryigenga Fondation pour Unité la Pax ryari riri mu Burundi. Iri shirahamwe ryarakoresha ivyigwa n'amanama ajanye no kwiyumvira ku nzego z'igihugu. Yarubatse amashuri 5 mato mato, ishuri ryisumbuye, ishuri ryigisha imyuga urwaruka be n'ikigo co kwakira imfuvyi. Ku wa 25 Mukakaro 1996 umushiranganje wo kwivuna abansi muri leta ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya yamenyesheje ko igisirikare gihanuje abantu batari bake cahisemwo Perezida Pierre Buyoya ngo asubire kurongora igihugu cari kimaze iminsi mu kajagari. Perezida Buyoya ntiyigeze yemera ko iri rya kabiri yatembegaje ubutegetsi, ahubwo yakunda kuvuga ko yemeye kwitaba akamo ko gushayura igihugu cari kigeze habi. Ubwo butegetsi bwamaze imyaka indwi y'intambara n'ibiganiro bitandukanye. Kwa 30 Ndamukiza 2003 Perezida Buyoya yashikirije ubutegetsi icegera ciwe Domitien Ndayizeye nk'uko byategekwa n'amasezerano yarusha. Nyuma yaho Perezida Buyoya yabandanije politike nk'umukenguzamateka nk'uko byateganywa n'amasezerano yarusha nyine. Ikibanza cahavuye gifutwa ku bahoze barongoye igihugu igihe hatowe ibwirizwa rishasha muri Rusama 2018. Imbere yaho Perezida Buyoya na bagenzi we bahoze batwara Uburundi, Perezida Bagaza, Perezida Ntibantunganya na Perezida Ndayizeye baranditse urwandiko rwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza muri 2015. Urwandiko rwabyaye urwango rudasanzwe rwa Nkurunziza kuri abo bamubanjirije kurongora igihugu. Muri Kigarama 2018 ubutegetsi bwa Nkurunziza bwasohoye umutahe mpuzamakungu wo gufata Perezida Buyoya muri Gitugudu 2020. Sentare Ntahinyuzwa imucira umunyororo w'ubuzima bwose imwagiriza ko yagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993.
icaha atigeze yemera akaba yasandavye aherutse kumenyesha ko yifuza kuburana ku mugaragaro urwo rubanza. Perezida Pierre Buyoya ku rubuga mpuzamakungu. Kuva avuye ku butegetsi, Perezida Pierre Buyoya yari mu bahoze barongoye ibihugu byabo bubashwe cane mu makungu. Hagati y'umwaka w'1993 n'umwaka w'1995 yashinzwe mu rwego rw'abahanuzi mu bijanye na Afurika twatunganijwe n'icegera c'umukuru wa banki y'isi yose ajejwe Afurika. Yarungitswe gukurikirana amatora mu bihugu bitandukanye bya Afurika nka Afurika y'Epfo mu mwaka w'1994, Guinea Bissau muri 2005, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri 2006, Mauritania muri 2006 na 2007. Yarungitswe gutunganya ibiganiro hagati y'abanyepolitiki mu bihe by'injyane mu bihugu nka Centrafrica muri 2007 na Mauritania muri 2008. Yarakoze ku matati yabaye mu bindi bihugu bitari bike bya Afurika ari kumwe n'abandi bahoze barongoye ibihugu. Aho ni nko muri Kenya, Somalia na Sudani y'ubumanuko. Perezida Buyoya yaratumiwe mu manama mpuzamakungu yabereye mu bihugu bitari bike, wasanga yiga ibibazo bikomeye bivuga nko kuri kazoza ka Afurika. Perezida Buyoya yarakoreye amashirahamwe mpuzamakungu atari make. Akiri umukuru w'igihugu yararongoye amashirahamwe CPGL, CEAC na OBECA. Amaze kuva ku butegetsi yarakoreye ibikorwa bitandukanye amashirahamwe mpuzamakungu nka OIF, CEK n'ubumwe bwa Afurika. Kuva muri Gitugutu 2012 yari amaze imyaka 8 ari intumwa idasanzwe bumwe bwa Afurika muri Mali na Sahel. Amabanga yatanzemwo imihoho muri Munyonyo w'umwaka nyine warushize ari muri ayo mabanga. Muri 2014 yaritoje mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Abazi Perezida Pierre Buyoya bamuvuga gute? Umuravye ku mafoto no mu mavideo yaba arongoye ibirori bitandukanye nk'umukuru w'igihugu. Perezida Buyoya yari umuntu atinyitse cane, yari atinyitse rwose kandi afise igikundiro. Aba yarongoye mu gisirikare nabo nyine bamuvuga nk'umurongozi atinyitse kuko ntiyakunda abantu bakina mu kazi. Ico ategetse cyategerezwa gukorwa kandi kigakorwa neza. Abamubonye mu gisirikare bamuvuga nk'umusirikare w'ingufu kandi anonotse cane, kanatsinda ari bitumwako muri byinshi mu bihugu mu buhinga bwa gisirikare. Umukomando, umusirikare akoroka mu ndege, umuhinga w'ibikoho bikomakomeye n'ibiduga by'intambara. Benshi bamuvuga ko batigeze bamubona arushe kandi atari azi kwigira umukuru, ahubwo yakora ibikorwa byose hamwe n'abandi basirikare. Nk'umutegetsi ni gake aboneka ariko aratwenga, ariko abashoboye kumwegera bakamenyerana bavuga ko yari umuntu aganira neza cane. Bose bahuriza ku kuvuga ko yari umuntu yumviriza rwose, we akavuga make. Perezida Buyoya yari afise abagenzi benshi cane mu isi yose, mu Burundi naho mu moko yose yari abafise. Mu Barundi hariho abamuha ishusho y'umuntu afise ubwoko yanka, ariko abamuzi neza bose babyamiriye kure. Yari umuntu ashikirana n'abarundi b'amoko yose ku buryo anafise abakwe bava mu moko adasa y'abarundi. Ikindi bamuvuga ko kuva kera nuko yari umuntu akunda gusoma cane ibitabo no kumenya ibiba mu bihugu bitandukanye mu isi. Akiri intwazangabo mu gisirikare bakunda kuvuga ko atanywa inzoga, ahubwo ko no mu kabare bamusanga ariko asomerayo ibitabo. Ibitabo ntiyabisomye gusa, yaranabyanditse. Bene Perezida Sylvestre Ntibantunganya nibo bonyine mu bahoze barongoye Uburundi bamaze gufata akanya bakandika ibyo baciyemwo nuko bibaza kazoza ku Burundi. Uretse igitabo co kurangiza amashuri yanditse ku rugamba rwo kubohoza muri Algeria, yaranditse igitabo mu mwaka w'1996 nacyo cyari gihambaye kandi kirimo inyigisho nyinshi cane. Muri 2011 naho yasohoye igitabo
nacyo cyari kirimo inyigisho nyinshi cyane. Abazi Perezida Buyoya baremeza ko Uburundi na Afurika byabuze umugabo adasanzwe kandi w'incabwenge. Aha niho turangirije igice cya mbere kijanye n'ubuzima bwa Perezida Pierre Buyoya. Bene izi nkuru dukunze kuzivuga kugira dufashe abakiri bato kumenya ibijanye n'akahise. Ndakunda kuvuga ko njewe nyine ntari umuhinga wa kahise. Byinshi mu byo ndabaha bijanye n'akahise ndabisoma nkabibasangiza. Birashoboka ko nshobora kwihenda, aho naho nkabasaba abandi kunyunganira ku byo bashoboye kumenya. Perezida Buyoya yafashe ubutegetsi ifise imyaka 11 gusa. Hariho ibyo nabonye n'ibyo nasomye bimwe bimwerekeye. Ndazi urugero bamwe mu Barundi bamwanka, ariko nibaza ko umaze kwitaba Imana ataco biba bikimaze kumwanka, kuko urubanza rwiwe ruba rugeze ku Muremyi wa twese. Ahubwo haba hasigaye kumenya kwiga ubuzima bwiwe bukatwigisha mu bibi no mu byiza. Perezida Buyoya yari umuntu nka twebwe twese, umuntu afise ingufu n'intege nke, umuntu afise ibyo yashoboye ntibyamunaniye. Umurundi yageze kure aho benshi batashitse, umuntu w'ingirakamaro cyane kandi wakoze ibishoboka. Mu gice cya kabiri tuzobabwira ibikuru bikuru byaranze ubutegetsi bwa mbere bwa Perezida Pierre Buyoya kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1993. Mu gice cya gatatu naho tuzobayagira ibyaranze ubutegetsi bwa kabiri bwa Perezida Buyoya kuva mu mwaka w'1996 gushika muri 2003. Kumbure ibibazo benshi bakunze kutubaza bizongerwa inyishu. Perezida Pierre Buyoya yasandavye ku wa 17 Kigarama 2020 Paris mu Bufaransa, aho yaragiye kwivuza. Ashengeye afise imyaka 71. Biteganijwe ko rwose ubu yamaze gushika mu gihugu c'u Burundi. Ibisigarira byiwe agiye gushingurana iteka n'umuryango wiwe nk'uko byabonetse ku munsi w'ejo, aho ibisigarira by'umubiri wiwe byashitse ku kibuga c'indege ndetse bikaba byarakorewe ibidasanzwe. Ibisigara bya Perezida Pierre Buyoya byatahukanywe mu Burundi hari inyuma gato y'isaha 9 z'umurango, aho indege ya Ethiopian Airlines yari ireruye ibisigara bya Perezida Pierre Buyoya yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Perezida Buyoya yitabye Imana ku wa 17 ukwezi kwa 12 2020 Paris mu Bufaransa, aho yari yagiye kwivuza. Mu nyuma aca ashingurwa i Bamako mu gihugu ca Mali, igihugu yakoreyemwo nk'uwuserukira umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Biteganijwe ko Perezida Buyoya azoca asubira gushingurwa ejo aho bukera iwe muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Mu itangazo warayishize ahabona umuryango wa Perezida Buyoya warashimiye Perezida Ndayishimiye we yemeye ko ugushaka kwa nyuma kwa Perezida Buyoya kubahirizwa. Perezida Buyoya yari yagiye avuze ko yifuza gushingurwa mu Burundi. Umuryango wamenyesheje ko ibijanye no gushingura Perezida Buyoya bizobera mu baryango biwe gusa. Uwo muryango wanamenyesheje ko umugirwa wo kuganduka uzoca ukorwa ku wa 20 ukwezi kwa 7 2024. Perezida Buyoya ni umwe muri batanu batwaye Uburundi bapfiriye mu mahanga: Mwambutsa wa kane, Bangiricenge, Perezida Micombero, Perezida Nkaryamira, Perezida Bagaza na Perezida Buyoya. Utarahambwa asigaye ari mu mwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge wenyine, ariko we akaba yarisabiye ko atazagaruka gushingurwa mu Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kwabateguriye. Mu kandi kanya turaza tubaha igice ca kabiri caranze ubuzima bwa Perezida Pierre Buyoya, aho tuza kugaruka ku butegetsi bwiwe ndetse tukaza no kugaruka ku byo abarundi bari kuvuga uno munsi, ndetse n'ubutumwa bukomeye cyane bagejeje kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndabashimiye mwe mwakurikiye aya makuru yacu, ndetse mwakurikiye ubuzima bwaranze warongoye igihugu c'u Burundi igihe kirekire kandi agakora ibintu byiza cyane, ndetse hakaba n'abavuga ko atakoze byiza, ariko nyine wavuye mu mubiri aba asigaye imbere y'Imana, ntago twamucira urubanza.